Gisashimwe cyane. Haleluya. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Nongera ndabipfuriza umwaka mushasha. Kubw'ubuntu bw'Imana turasigaje iminsi 2 n'amasaha make kugira ngo uno mwaka 2024 turangize twinjire mu mwaka mushasha w'ibihumbi 2025. Ubwo n'ubuntu bw'Imana turavyo twavuye kuva mu ntango z'umwaka, hari benshi twaherekeje ku mpanda, hari byinshi bitagenze neza, ariko muri byo byose Imana yaratuzigamye dushitse uno munsi, kandi mu vyizigiro nuko n'umwaka mushasha tuzobona. Haleluya. Nitwa Jean Claude Ndizeye, natewe iteka n'Imana kugira ngo uno munsi wa Mungu wa nyuma urangize uno mwaka abarije dusangira ijambo ry'Imana. Mu miryango, mu mashirahamwe atandukanye canke umuntu ku giti ciwe, ubu turi mu bihe umwe wese ariko arasuzuma umwaka ingene wagenze, kwihangiro umwe wese yari yihaye mbega vyagenze gute. Haruhande yo kwevariwa canke gusuzuma umwaka uko ngene wagenze, turi no mu bihe vyo kwiyumvira mbega Imana hadushikanye, Imana ikatuzigama n'ibihe bintu twifuza gushikako, n'izihe nteguro twotegura kubw'umwaka uza. Yesu ashimwe cyane. Uno munsi rero ku ijambo Imana yandungikanye harimwo dir canke idiri, ngomba ko ndabibutsa kugira ngo mu nteguro zose mutegura iyi diri nayo nyene muzoyishire mu. Haleluya. Abakunzi b'amadiri tugire gutya. Ni diri dasanzwe, idiri komeye, nifuza yuko mu nteguro zose tutegura z'umwaka uza nayo nyene tuyishiramo. Haruhande yuko twifuza kubaka amazu, haruhande yuko twifuza kugura imiduga, haruhande yuko twifuza kubakiri bato kubaka izabo, haruhande y'amasengesho turiko turasenga ngo abikorera utwabo bitera imbere, ibikorwa vyabo bitera imbere, haruhande y'ajya amasengesho yose canke bigiye ibikorwa vyose dutegekanya, ndagomba ko ni idiri tuyishiramo. Haleluya. Idiri rero ngomba ko dusangira canke ngomba yuko twibukanya ni idiri dasanzwe. Mugira mutangure guharura amafaranga. Ariko ni diri Yesu yasigiye abigishwa biwe. Haleluya. Ni jambo ritubwira ngo kwagura ubwami. Kwagura ubwami. Reka tubivuge ko twisunze ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice ca 28 ku murongo wa 19 n'umurongo wa 20. Matayo 28, 19 n'umurongo wa 20. Haratubwira ngo nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Imana ishimwe cyane. Ngiyo diri tugomba gusangira cyane tugomba kwibukanya. Aha ni mu gihe Yesu yari yamaze kuzuka, inyuma y'iminsi 3 ahambwe. Amaze kuzuka amara iminsi 40 agenda ariyereka abigishwa mu bibanza bitandukanye. Aha rero hari hageze yuko abasezera. Ariko arabasezera niho yabahereje kino gikorwa canke ino devoir. Abakijijwe twese durafise kino gikorwa tubwirizwa kubamo. Mu bisanzwe inosi naho rimwe na rimwe tugomba kwifatanya nayo, hageze ko twumva ko twotandukana nayo tukababara, rimwe na rimwe tukaririmba indirimbo kugira ngo Imana tuyumvishe ko hataragera ko tugenda, yuko tubwirizwa kuba kuri inosi. Ariko inosi ku vy'ukuri ibibazo biriko ni vyinshi. Ku vy'ukuri iyo turiko turaja twizeye ijambo ry'Imana ni heza gusumba haturi muri inosi. Mu ncamake, umuntu ahajije kwizera umwami Yesu, ahajije kuronka ubwo burenganzira bwo kuja mu ijuru, womengo kuri inosi nta kindi twari dusigajeho.
hari hakwiye yuko uwize mwami Yesu acapfa akigira mu ijuru, ariko Imana iratugumiza kuri ino si kugira ngo n'abandi batarumva ubutumwa bwiza bashobore kubwumva biciye kuri jewe, biciye kuri wewe. Yesu rero ariko arasezera abigishwa yababwiye atumviriza, ndabarungitse ubutumwa bwiza mwanyumvanye, igikorwa cyiza cyose mwambonanye, kwiragira isi yose, muhereye hanyene turi muhira, mukwiragira isi yose, mubwire abantu ivy'ubutumwa bwiza, abizera mubabatize. Haleluya! Ico rero ni igikorwa kitaraba umugwi kanaka. Ntiwava wibaza ngo ni igikorwa kiraba abarongozi b'ishengero gusa, ariko ni igikorwa c'uwizera wese, uwamaze gukizwa, uwamaze kwakira ingabire y'ubugingo budashira. Ino ni diri twese dusangiye. Hasigare ko twibaza, mbega kuvaho nakirira umwami Yesu, igikorwa nahawe nyamukuru ndiko ndagikora mu buzima mbayemwo canke mu byo ndiko ndakora? Iki gikorwa noba ndiko ndagikora neza? Turi hano kubera tuzi amakuru avugirwa mu ishengero. Bamwe bavutse bisanga bari muri Sunday school bakurira hano, ivyo mu ishengero barabizi, n'abato baraba hano babashitsi twabonye baje kubera hariho amakuru yo ngaha bumvise. Mu gihe twokwigumira muri zino nyubako, mu gihe twokwigumira muri bino bibambazi, tuzosanga tuguma turi twenyene, dukomezanya tubwirana ivy'ubwami, turirimba amazaburi, turindira igihe cyo kuja mu ijuru. Ariko usomye ijambo ry'Imana mu Baroma igice c'10 ku murongo wa 14, niho Paulo yavuga ngo mbega bazokwizera bate ivyo batarumva, canke bazovyumva gute atawabibabwiye? Nk'ishengero rero igikorwa cyacu ntikiri hano vy'ukuri. Igikorwa cyacu nyamukuru ntabwo kiri muri bino bibambazi, ariko igikorwa cyacu kiri hariya hanze. Biradusaba yuko umwe wese yumva yuko ari igikorwa ciwe cyo gusohoka akaja kubwira abandi ivy'ubutumwa bwiza. Abizeye Kristo tukabazana, abarongozi b'ishengero, abigisha dufise mu ishengero bagakora igikorwa cyo kuturera, cyo kurera abo bizera bashasha, hanyuma nabo nyene bamaze gukomera dusubirane hariya hanze gushinga intaha y'agakiza, tuzana abandi. Ngiyo diri nifuza yuko mu bikorwa byose dutegekanya by'umwaka uza twoyishira mu bibanza vya mbere. Yesu ashimwe cyane. Ni igikorwa twumva yuko canke twumva yuko twasigiwe n'umwami Yesu Kristo. Imana ishimwe, barahagiye kutwereka ibicurorangisho vyaguzwe kugira ngo ibikorwa birushirize kugenda neza. Mu bikorwa byose amashengero ategekanya, haba ibyo kugira inyubako nziza nk'iyo turiko turubaka, haba imigambi yo kugura ibicurorangisho nk'ivyo twabonye, haba imigambi myiza uko yo bipanze kose, mu gihe ivyo vyose bitoba bifise intumbero yo kwagura ubwami bw'Imana, mu gihe bitoba bifise intumbero yo gushikana benshi kugakiza, yoba ari imigambi ipfuye. Bane dufashe cyane. Ndagomba ko twese twisuzuma, mbega ibikorwa ndiko ndakora nuwahe mugambi nyamukuru mfise? Ibi cyane cyane nk'ibi vyitwa ivy'Imana turiko turakora, turiko tubikora kubera iki? Mwumva yuko ivyo twakora byose vyugariye kuri kino gikorwa Kristo yakoze cyangwa Kristo yavuze, yasigiye abigishwa biwe. Abigishwa mwibuke barabaye mu bihe vy'uruhamo, barabaye mu bihe bitaborohera gushika naho basanzara. Uko basanzara, umwe wese aho yabageze yagenda avuga inkuru ya Yesu, yagenda avuga ivy'uko Kristo yapfuye akazuka, naho abaganza bakijya gihe bari bagerageje kuzimanganya ino nkuru. Natwebwe aho twoba turi hose twumva yuko duhamagarirwa kuvuga ubutumwa bwiza. Amashengero ku vy'ukuri amwe turasanga yaratewe na Satani, ugasanga intumbero nyamukuru yarayitaye. Amashengero ugasanga ivyo arimwo biteye isoni, ndavyite gutyo. Ugasanga mu mashengero hari ibintu vy'injyane, uko tumvikana mu bayarongoye cyangwa mu bari mu migwi itandukanye, hakama hari ibibazo.
ivyo bikaca bituma abantu bo hanze, ni kuvuga abantu batazi Imana, aribo bagaruka mu ishengero bakatwicarika kugira ngo bashobore kuduhuza. Imana dufashe cyane. Ico kintu kirataye isoni. Ni twebwe twari dukwiye gusohoka kuja kubabwira ivya Yesu. Ni twebwe twari dukwiye kuba bahuza babajya abantu batarakizwa bari mu mishamirano. Ariko tuza gusanga ishengero ry'uno munsi isi niyigaruka mu ishengero ikaza guhuza abatariko barumvikana. Ugasanga ubwicanye buriko burabera mu mashengero. Ugasanga ibibazo ngivyo biradutse, ari naco gituma duca dusanga abarongoye isi canke amareta atandukanye ashinga ingingo avuga ngo tugomba kugarukana urutonde muri ibi vyitwa ivyo gusenga. Akenshi tukaca tuza gusanga izo ngingo ziriko zirafundikwa, izo ngingo ziriko zirafatirwa amashengero ntabwo zorohereza vy'ukuri igikorwa ca Kristo. Ariko mumva yuko hari ivyo tuba dufisemo uruhara. Ndagomba umuntu wese yibaze ko Imana yanteretse aho yanteretse. Ubwo ntacotuma igikorwa nyamukuru cyo kubwira abandi ubutumwa bwiza gihungabana. Turakwiye kugaruka ku isoko. Turakwiye kugaruka ku gikorwa nyamukuru. Haruhande ivyo twakora vyose twumva yuko duhamagarirwa kuvuga ubutumwa bwiza. Imana ishimwe kubwadiye, no musisi ndiko ndamubona ngira ngo yagiye kuroba. Twitege ko umwanya wose ashobora kutuzanira abizera, sivyo? Ariko nagomba iki gikorwa ntitugiheberediye. Turavye ibiharuro vy'ishengero duza gusanga ibice 50% vy'abagize rino shengero aribo babatirijwe hano. Reka twige icapo cyuko abo babatirijwe aribo bizeye umwami Yesu. Ariko muntahure neza, kubatizwa sico kimenyetso cerekana ko umuntu yizeye umwami Yesu. Kuko hatangura kwizera hanyuma umubatizo ukaza mu nyuma. Ariko reka twitize bino biharuro. Ibiharuro biratwereka yuko ibice 50% vy'abagize rino shengero aribo babatirijwe hano. Vyumvikana yuko hari ibindi bice 50% baje bava mu yandi mashengero bakirijwemwo, harimo n'ababene data duhejeje kwakira. Ivyo si bibi. Ariko ndagomba yuko haruhande yuko turonka bene data bava ahatandukanye kubw'impamvu zitandukanye bakaza kwifatanya natwe, twumva yuko dukwiye kugira ishaka kugira ngo abona kwita imvukira abakirijwe hano babe benshi gusumba abaje bava handi. Yesu ashimwe cyane. Abo baza bavuye handi kubw'impamvu zitandukanye ntaco bitwaye, ariko twumva yuko hariya hanze bari abantu bariko barapfira mu vyaha, dukwiye kubasangayo kugira ngo tubazane. Hama ibiharuro nitwabisubiramwo tuzosange zamvukira navuga abakirijwe hano aribo benshi gusumba abaje bava handi. Kuko abaje bava handi bobo nta kibazo bafise, niyo bari basenga. Birashika bakaza hano kubw'impamvu z'uko bimutse canke ari ikindi kibazo gitandukanye. Ariko twumva yuko ishengero rikwiye kunezerwa twuzuranye benshi bashasha baje bava mu vyaha ariko bagakizwa biciye kuri twebwe. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba yuko iba diri twese dusangira. Imana ishimwe, isi tugezeko guhanahana amakuru n'ibintu vyoroshe cyane. Ntituzorindire ko twese tuza gutora ino mikrofone. Turenga 1000 mw'ishengero, ariko tugiye kuraba umwaka wose abashikirwa n'ino mikrofone n'abantu bakeyi cyane. Ariko uburyo bwo kuvuga ubutumwa ni bwinshi cyane. Iri terambere turimwo turakwiye kuri profita tukarivyaza umusaruro cyambo cy'abanyarwanda. Yesu ashimwe cyane. Turafise internet. Ndagomba twibaze mbega internet yacu turiko tuyikoresha gute? Turafise Facebook, turafise WhatsApp, za Twitter, za Instagram n'ibindi. Turiko tubikoresha gute? Tuza kwisanga umwanya munini izo mbuga canke iyo internet turiko turayishirako ari wagize bakwe akagenda gufungurira muri restaurant nziza, isahana cayifotora akacayipostinga. Abantu bose bakabona ko uwo munsi ari yitwa kurya turyoshe. Wibuke ko mu babarabiye iyo sahani yawe hariho waraye inzara. Umufashije iki? Abandi ugasanga yagiye gutemberera ahantu hameze neza canke araronse imodoka nziza acishira kuri statut aciye ashira ahatandukanye kugira isi yose bibone. Imana ishimwe ko wayironse. Ugasanga ivyo kwifurizanya amasabukuru y'amavuka, ivyo kwifurizanya ibintu vyiza tubivugira kuri statut. Rimwe na rimwe ugasanga nabo bantu twabibwiye statut igiye kuvako batabibonye. Warunguruka ugaraba abamaze kubona iyo statut yawe ukabona ko amasaha yayagira here, ariko ugasanga uwo bagomvye kuvuga ntiyabibonye,
ukaca umwandikira terega uribuka kuraba stati yanje, ntihore gutuma umwandikira inbox, wamvuze ubibwiye abandi je ntavyo wambwiye. Imana idufashe cyane. Abandi ugasanga iyo bafise ivyo bafana bagenzi babo babatukira ku mastati, jewe ndayisomye ntacyo twapfuye muri igitutsi cyawe kiranshikiriye. Abantu ugasanga ibigumbagumba vyacu cyangwa ubuzima turiko turabamwo nibwo twuzuza kuri internet. Singomba kubabuza kugaragaza ico ikiri mu mitima yanyu, ariko ndagomba zino nzira dukoresha mu kuvuga ivyo tuzikoresha no mu kuvuga ivya Kristo. Haleluya. Muri no misi hari intambara hagati ya Real na Barcelona, nivyo vyonyene biguma bizunguruka. No mu magroup y'abantu b'Imana uza gusanga ari vyonyene biguma bizunguruka. Ariko ko tugirisha akajya kuzungurutsa ivyo bintu byabo bagabo tutazonahura atana hamwe tuzohurira, baturaza kwijoro, bamwe bagakubitwa, abandi no kufungura bikanka kubera ngo batsinzwe. Ukamubaza ati mbe wahora ukina ku nimero zingahe muri equipe yatsinzwe? Inyishu ntayironke. Ivyo akaba ari byo tuza gutangaza gusumba gutangaza amakuru ya Yesu. Yesu adufashe cyane. Kuvyukuri mwibuke yuko iri terambere turiko rya internet imiryango iracuguruye, ariko siko bizokwama. Hazogera igihe twisanga kuvugiraho ubutumwa bwiza bidashoboka, ariko twari dukwiye guprofita akanya dufise dutangaza amakuru ya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Turafise abantu benshi badukurikirana kuri izo mbuga zitandukanye. Haruhande yo gutangaza vya bindi usanzwe utangaza, shirako n'ubutumwa bwiza abantu bashobore kwizera umwami Yesu. Imana idufashe cyane. Ndagomba ko twese twumva yuko dukwiye gukoresha ingufu zose zishoboka tuvuga ubutumwa bwiza. Ndagomba kandi yuko umwe wese kuri influence afise cyanye ijunja uko ringana kose wowe ufise turikoreshe mu kubwira abandi ubutumwa bwiza. Turi kumwe n'abanyapolitiki hano. Ubwo rugero rw'abanyapolitiki si wose abashikira. Wowe kw'Imana gute iteka ukaba ushobora kwicarana n'abo banyapolitiki. Haruhande yo gutegura amatora y'umwaka uza, bibutse ko naho botera imbere gute hariho urupfu rubarindiriye, ariko hakabaho n'ubuzima bw'ibihe bidashira. Bakwiye kwizera umwami Yesu. Haleluya. Imana yaraguteye iteka ari abantu babagwiza tunga mushobora kuganira badashikirwa na buri muntu wese. Haruhande yuko mwicara musangira icyayi, haruhande yuko mwicara musangira ivyiyumviro byo kwiteza imbere, bibutse ko amafaranga yabo bazopfa bayasige, ariko icari gikenewe cyane ari gutegura ubuzima bw'ibihe bidashira. Imana idufashe cyane. Uri umudandaza, hajya ukorera uri kugenza gute ibikorwa? Uri umunyeshuri, ndi umunyakazi aho ndi hose, mbega ndiko nkora gute? Urugero rwose wowe uriko ubwirizwa kuvuga inkuru ya Yesu. Urugero rwose wowe uriko ivyo Imana yaguhaye, ubushobozi bwose Imana yaguhaye, ibuka gushiramwe amakuru y'ivya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba yuko twese twumva yuko iki kintu tubwiriza kugifata nkama. Turakuze ko kijijwe, ariko ugasanga abo mukorana nta muntu n'umwe akuze mu ivy'Imana. Warabinyegeje, wararondeye kofre urabibikamo kugira ngo niwakora amanyanga ntibazobimenye yuko uri umwana w'Imana. Sibwo buzima tubwirizwa kubamwo. Yesu yavuze ngo ubutumwa bwiza bushikira abantu bose. Tugomba kuja mu ijuru, ariko twibuke kubwira n'abandi dushobore kuzojanana nabo mu ijuru. Imana idufashe cyane. Intambamyi ntizizobura. Muri iki gikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza, intambamyi ntizishobora kubura. Satani nako atokora kugira ngo aguhungabanye. Mwibuke ko nabigishwa barahamwe, baricwa bazira ibivyivuga butumwa. Satani azoca mu mpande zitandukanye. Igihe kimwe hariho umugwi dusanzwe dufashanya mu kuvuga ubutumwa bwiza mu bitaro. Twagiye turi batatu, abandi bafatiriwe. Yari jewe n'undi musore hamwe n'umukenyezi yari yibungenze. Twagiye muri Prince Regent kuko nivyo bitaro vyonyene hano muri kino gisagara ca Bujumbura bisigaye vyugururiye abavuga butumwa. Sino ahandi bisaba kusaba uruhusha kandi gwanditse. Ico gihe turazunguruka mu bitaro amabloke atandukanye. Muri bloke cyangwa mu cyumba cya nyuma twakoreyemo duhejeje kuvuga ubutumwa bwiza no gusenga, hageze ko dutanga utuntu twari twitwaje dushiriye abagwaye. Turiko turadutanga, wa mukenyezi ko yarayibungenze nta magara meze yarafise kubujya ari kuguma azunguruka, acaguma hagaze iruhande yisaho ryari ririmwo twa tuntu twitwaza.
sinzi ukungene ngarutse kuri rya saho ngiye gukoramo ngo ntore ibintu nshira abagwaye, nza mbona wa mukenyezi ubwo nyene agiye kwikubita hasi. Imana ishimwe ko nari ndamushikiriye, ca ndamusama, ndamwegereza ku gitanda, ndamwicarika. Ndamuravye ubwo nyene yari yamaze kuraba. Ndavye mu bantu bari bari ngaho harimo Mizirimana yari ahicaye yagwaje, ivyo twakora vyose yaguma turaba gutya. Mwibuke duhejeje kubwira abantu ivya Yesu, tubabwiye ko Yesu ari umutabazi, haruhande yo kubakiza ivyaha, azobakiza n'ingwara, kandi twari duhejeje kubasengera. Ndabwira Imana ati Mana, duhejeje kuvuga ubushobozi bwawe, ndakwinginze uno mukenyezi agaruke. Aba bantu ko duhejeje kubabwira ko uhambaye, none bihave bivuguruzwa na kano kabazo kabaye. Imana mu buntu bwayo nko mu munota umwe cyangwa iminota ibiri wa mukenyezi nza mbona arikanguye, ntiyarazi n'ivyamubayeko. Yesu adufashe cyane. Iryo nifuhe rya Satani ni kimwe muri vyinshi Satani ashobora gukoresha mu kukubuza kuvuga ubutumwa bwiza, ariko Satani yanka canke yo vyemera, tubwirizwa kuvuga Kristo. Haleluya. Ibi vyo kwagura ubwami bw'Imana turabona yuko hariho abatanguza amashengero. Imana ishimwe ko ayo mashengero ariko aravuka, naho ubunye kugira uronke uburenganzira muri ministere bitoroshe. Ayo mashengero ariko kuntu ariko aravuka, wayakurikirana kuvyukuri ugasanga ariko avuka mu buryo budatomoye. Ugasanga hariho abantu batanguye imivurungano mu mashengero barimwo, bagakreya ico no kwita rebellion, bagakreya umugumuko, bakaca bahaguruka ngo bagiye gutanguza ishengero. Namwe mumfashe, uyu muntu arongoye bano baroberi bagiye gutanguza ishengero. Mwibaza yuko iryo shengero bagiye gutanguza ryo batazorisambura? Kuko deje bamaze kwerekana ko kubomora babishoboye. None uci ugenda witwaje abonyene bashoboye kubomora. Muzora w'amashengero kenshi atangura gutyo, nayo nyene uburuhiro usanga ariko aricamwo ayandi no kwita nyakuri. Imana idufashe cyane. Abandi ugasanga mu ishengero iyo vyase ko bumvikana nabo bakorana, bace bahaguruka baragiye basize umuvurungana aho bari bari. Abandi ugasanga mbere banakoze n'ivyaha canke amakosa bituma babatenga, hakurindira canke ubanze usaba imbabazi usiga amahoro ari yose, uci uhaguruka ugiye gutanguza ivyo utanguza, uri kuja hehe? Imana dufashe cyane. Nivyo Yesu nta Emmanuel yadusigiye, Yesu nta Pentecote fekabona nandi mazina y'amashengero yadusigiye, ariko aya mashengero iyo tuyatanguza twari dukwiye kwibaza, mbega n'uwahe mushinge ndiko ndakorerako? Imana dufashe cyane. Ugasanga abantu baratanguza ivyo bita amashengero, kumbe bifitiye umugambi wo kurondera ibitunga imiryango yabo, botuma batanguza amabotiki hako bakinisha imitima y'abantu. Imana dufashe cyane. Ishengero rero iyo rigiye gutangura, bitanguriye kuri no fondation mbi, uza gusanga ubucuti bw'amashengero budashoboka. Ugasanga hari abantu bahora ari bene data dukorana, iyo bagiye gukorera ntidushobora guhana abageni, ntidushobora gutumirana mu bikorane. Kubera iki? Twatanguye nabi canke batanguye nabi. Nico gituma iyo ibinyo biriko biraba, kuvyukuri gutandukana n'abandi n'ibintu bisanzwe. Ukumva wagira umuhamagaro wo gutanguza ishengero canke ishirahamwe rukristo, sezera abo mwari kumwe, hanyuma uje gutangura ufise amahoro, ugira umugisha, hanyuma muze muragenderanira ubucuti bukomere. Kuko nitwitabagura, nitwicamwe imigwi, tuza gusanga igikorwa c'Imana kiriko kiratukwa. Camubona izi njyana ziri mu mashengero, wa muntu yaturungikwa n'igihugu kuza kuduhuza. Nitwahurira hanze tuzomubwira gute ivy'urukundo rwa Kristo? Deje yaramaze kutubona natwe katari uri muri twebwe, yaramaze kubona ko atavyacu, tuzoja kumubwira iki? Nico gituma tubwirizwa kugaruka ku isoko. Ibikorwa vyose dukora, umwe wese ku giti ciwe cyangwa ku rwego rw'amashengero, tukamenya yuko ivyo twokora vyose dukwiriye kubikora mu ntumbero yo kwagura ubwami bw'Imana. Hakagera ko ugenda mu mahoro. Kubagiye bakagenda badatunganije neza ibibazo vyaho bahora, kuvyukuri bakwiye gusubira inyuma kugira ngo batunganye. Abakomerekejwe nabo bakayibuka gutanga imbabazi kugira ngo bene data bakore borohewe. Imana idufashe cyane. Nta vyinshi novuga, ariko ndagomba ko twese uko twoba turi kose, aho Imana yaduteretse hose, kuri influence yariyo yose, urugero rwose wowe uriko,
ubwirizwa kuyikoresha mu kwagura ubwami bw'Imana. Ndagomba ko ribisengesho rya buri muntu wese, umuntu wese yibaze, haruhande yuko ntangaza ivya Barcelona, haruhande yuko ntangaza vya bidandazwa vyanje, haruhande yuko ntangaza utuntu two gutwenza, mbega ni ikihe kintu gishobora kubwira abandi ubutumwa bwiza ndiko ndakora? Twisuzume. Abaririmbyi bazi, turiko turategura integuro z'umwaka uza. Ndagomba yuko kino kiba mu bikorwa nyamukuru dushira imbere. Ubu twese twakwihangira ry'uko umwaka uzohera dufise n'imiburiburi umuntu umwe twabwiye ubutumwa bwiza, ishengero zokwigwizwa na kabiri. Ariko nituce tuba mu ntambara yo kugomba gukomeza ishengero ry'iwacu gusa, ukaja kuvuga ubutumwa bwiza ku muntu ari kure adashobora gushika hano murungika mishengero ry'abizera Kristo, ugasanga imyanya ntirikira korohera. Shigikira bene data bari mu bikorwa bitandukanye. Ndibuka umoja n'umugwi usanzwe uja kuvuga ubutumwa bwiza hagati mu gihugu, ariko umengo ntibaherutse, naho tutaravugana. Ngira ngo ni kubw'ibibazo vyo kwiyunguruza n'ivy'uburyo n'iki, kuko bibasaba inguvu nyinshi. Ukumva bashigikira no mugwi, bashigikire barongowe na Stani kugira ngo ikorwa c'Imana kirushirize kwaguka. Yesu ashimwe cyane. Iyo twicaye hani Bujumbura twahava twibaza yuko ubutumwa bwiza abantu bose barabwumvise, ariko ugeze ruguru ukaraba ubuzima abantu bariko barabamwo, ku vy'ukuri urashobora kubona yuko hari igikorwa tutariko turakora. Amashengero tugasanga turiko tugomba kwiyugarana, turiko tugomba kwikomeza, ariko ntituriko turasohoka kugira ngo tubwire abandi inkuru ya Kristo, nabo nyine tubazane mu bwami bwa Kristo. Ariko ribihangiro ryacu, mbega uri kubikora gute? Igikorwa Kristo yagusigiye uri kugikora gute? Ariko icyo nagusaba, imbere yuko dusenga, ukaba ivy'ubu bwami turiko turavuga atacu biziko, cyangwa ukaba utarafata ingingo yo kubwinjiramwo, ukaba utarizera umwami Yesu, ntiwiruhirize ubusa uja kubibwira abandi. Ntiwiruhirize ubusa uja kubibwira abandi vyo kwizera Kristo, kuko nawe we ntawurizera. Nico gituma nagomba ubanze wibaze, ubwo uwo Yesu ariko aravugwa, uwo Yesu twumva ijoro n'umurango, turafitaniye amasezerano, ugasanga utarizera Kristo, ukubera umunsi mwiza wo kumwizera, kugira ngo dusozere uno mwaka ufise intahe nshasha, kugira ngo nitwatangura umwaka mushasha uzoshobore kuja kubwira abandi ivy'agakiza wamaze kwakira. Ariko kandi nk'ishengero ndagomba ko tubigira umuhigo, ndagomba ko tubigira nk'isengesho rya twese, kugira ngo Imana idushire mu ishaka mu buzima bwose twobamwo, hajya ahantu hose twoba turi, ahantu hose twoba duherereye, duhaguruke tubwire ubutumwa bwiza abandi. Biratworohera kuvuga ibiciro vyaduze, biratworohera kuvuga amakuru ariko aravugwa ku isi, ariko kubahuka kubwira abandi vy'agakiza tugasanga biriko biratubera intambamyi. Ndakwinginze kugira ngo uhagurukira aho uri, dusaba Imana kugira ngo idushire muri rino shaka, iduhe umwete, itumare ubwoba bwo gushobora kuvuga ubutumwa bwiza, kugira ngo n'abandi dushobore kuzobana mu gihugu cyo mwijuru. Nisengesho ngomba ko dusenga twese, ariko mbanze mbaze utarizera umwami Yesu, tukaba turi kumwe, ntacyo bitwaye umwanya wavyumvise n'akanya keza ko gufata ingingo yo kwizera Kristo. Wabaye mu buzima bw'ivyaha imyaka myinshi, hari ububi bwinshi wiyiziko n'abandi batakuziko, ariko Satani ntakubwire yuko ivyawe vyarangiye. Satani ntakwereka yuko umengo ntakishoboka, ariko Kristo araguhamagara uko ivyaha vyawe vyoba bingana, n'ubwo bubi bwawe bwose araguhamagara kugira ngo aguhe ubuzima bw'ibihe bidashira. Tukaba turi kumwe, uva hasi kugira ngo dusenge Imana. Uwo turi kumwe atarizera umwami Yesu niyo ngomba ko duherako, kugira ngo dutangure urugamba ko kubwira abandi ubutumwa bwiza, wowe yamaze gufata ingingo. Uwo twoba turi kumwe ahaguruke kugira ngo dusenge Imana. Ku vy'ukuri ukaba utarizera umwami Yesu, ntiwemere ko uno mwaka urangira gutya ukiri mu buzimire, canke namba warasubiye inyuma ubuzima bwawe busuzumye ugasanga buriko bugenda nabi, buriko bugendera kure y'Imana,
tuve hasi kugira ngo dusenge Imana. Akaba atabarimwo ndabasabe nk'ishengero tuve hasi tugire rino sengesho twese, tugire uno mutwaro twese mu buzima bwose twobamwo, twumve turajwe ishinga no kubwira abandi ubutumwa bwiza. Turafise abo twita bagenzi bacu duhurira mu bitandukanye ariko tukisanga ntibarizera umwami Yesu. Imana idushoboze kugira ishaka ryo gushobora kubabwira ubutumwa bwiza kugira ngo tuzoshobore kubana mu gihugu cyo mwijuru. Ubuzima bwose twobamwo, hajya ahantu hose twoba turi, Imana idushoboze kubwira abandi ubutumwa bwiza. Ribe isengesho ryo kurangiza umwaka ariko kandi ribe n'ihangiro ry'umwaka wose tugiye gutangura. Reka Mutama Janvier ashike hano kugira ngo aturongore muri rino sengesho. Imana yondikimna chuita kambiru itara chamateka ibaba zizishize bemugenzi yesoza zimurikira abandi bose ishuma yesa